Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere ko ameze neza aho muherereye hose, kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie hamwe na Olivier, dutewe iteka ryo kubakira uyu munsi mu kiganiro tugomba kugira, aho tugomba kubandanya ku vyo twari tumazeko iminsi turiko turavuga ku kibazo ngo mbega urinde, aho twabonye yuko umuntu agizwe n'ingingo zitatu, umuntu ko ari muhemu hama akaba afise umushaha akaba aba mu mubiri. Ariko nagomba dutangure dusenga. Data mw'izina rya Yesu ndakweretse umuntu wese agomba kumviriza ikiganiro, ndasaba ngo uvugane nawe, ndasaba ngo ubuzazaniwe Mana uvugane nawe, umwiyereke, umugendere kandi umutwenze Mana. Ndagushima ko uri Imana iduha ibitwenge, uri Imana idusubizamwo umunezero, kandi uri Imana y'amahoro. Uwuzazaniwe wese mu buryo bumwe canke ubundi, Mana umukize, umutabare kandi umwiyereke. Mana ndasaba ngo ufate mpiri ururimi rwacu kugira ngo ibiza gusohoka bibe ibiremesha. Ni mw'izina rya Yesu ndabisaba, amen. Haleluya, Imana ishimwe cane. Nongeye kubashimira, nico noherako. Ndashimiye abantu bose twabanye muri Zoom yo kuwa gatandatu, abazokumviriza kuwa mbere urumva ni avant-hier nagira mvuge ejo kubera iki kiganiro turiko turakigira ari kwa Mungu. Turabashimiye abantu benshi bagikurikiye en direct mu ma platform atandukanye, abantu bashika 900. Nukuri turashimiye Imana kandi Imana ihabwa icubahiro, kandi turashimye kuko hariyo n'abandi bariko baragipartaja hirya no hino, abagikurikira ari benshi. Imana rero ibahezagire kandi Imana ibandanye ibatangaza, Imana ibandanye ibatwenza mwese, ibiyereke, ibacira inzira, ico cose muyikeneyemwo ikibashikaneko, ariko na cane cane ibahe kumenya umwana wiwe Yesu Kristo, kuko ico nico kitubohora. Rero nagomba no kubaha Nathalie baramutse, ariko ngireko ndanamubaza n'ikibazo abantu batubajije kuri novuga ko ico twari twahereje kuri la fois passée, turiko turavuga yuko kuba mu bwoba ni kuba mu caha. Hari abantu bavuze bati none ivyo nivyo, ivyo bimeze gute? Turagomba yuko tubivuganako gatoyi kugira ngo bishobore kubamurikira. Nongeye gusubira kubaramutsa. Nukuri nkuko Olivier yabivuze, twarahezagiwe cane, twarabonye amakomante mwagize. Yesu abahezagire, abadukurikira hafi, abadushingiye intahe zarakoze ko abantu cane gose. Rero nukuri Imana ibahezagire. Ndashimira abantu bose batanze intahe, ndashimira abantu banakwiragije nkuko Olivier yabivuze izi enseignements. Que Dieu vous bénisse vy'ukuri. Rero nkuko Olivier yahejeje kubivuga, iki gice co kugira ibintu vyo gusigura icayi c'ubwoba, umuntu yohava yicira urubanza akavuga ati no Nathalie, je nirirwa ndiko ndagira ubwoba, ndi umuntu ari anxieux cane cane nkuko twigeze kubivuga, nk'abamelancholique. Ubwoba bijanye nuko umuntu atametrize ivyo arimwo, umuntu atametrize sin'abamelancholique gusa, abantu benshi muri rusange. Nukuri ibintu bitabaye nkuko avyifuza aramererwa nabi. Ndibuka ko nkwejo nyene tuko turategura iyo Zoom, twagize un problème technique gato, hama turabubije guhindura ikibanza aho twako turakorera. Byarampungabanyije cane, numva ubwoba, numva ndamerewe, ariko après ndasigara ndavuga nti Nathalie, uko kuntu wishize mu mutwe ko ibintu vyateze kumera nkuko ubishaka si vyiza. Cansanga au fond nacumuye vya vrai, bisigurike j'ai raté la cible. Gucumura sugubesha, sukwica, sugusambana. Hari n'igihe tubisomye mu ijambo ry'Imana umenga unanarushuka ati none iri jambo iri bibiri izokwa twagiriza, kuko umenga hariho ikintu co kwagiriza. Ariko bene da Imana itubwiye ikintu, ibi tubwira par rapport à son point de vue, bivanye n'ingene yo ibona isigura ibintu, ibyo n'ibintu. Urumva ni nkuko wafata akavuga ati twebwe tugiye kukwa mu Burundi canke mu Rwanda abakobwa uratanga inka, ariko ari nk'umuntu aba nko hanze canke dans le monde occidental mu bazungu avuga ati kumenga muriko muragura abakobwa. Urumva arashobora kuba shoke par rapport iyo
ingene yarezwe ingene yakuze urumva twe tuvuga ntabwo utazitanze uba umucikije ntabwo ucikije umukobwa rero ni byiza yuko utahura ntabwo mvuga nti la culture y'ijuru byatumye ihumekera abana b'abantu kugira bandike Bibiliya kuko uwanditse uwahumekera iryo jambo ni Imana rero nashaka no munsi tuganire na Olivier kuri ico kintu d'abord twaravuze yuko nivyo umuntu yagize ubwo abare mu cabi sigura ko ntabavuga abakirisitu kenshi tuba mu vyaha babwiye ko nanje ejo nagize ubwo ndavuga nti Imana ukagenda ukagaruka none vy'ukuri inkomoko yuko ubwoba bufise buvuka mu caha canke buzana icaha ubivuga gute ugiye kuraba na hariyo igice nagomba dusome ni cete ca mbere ca Yohana ikigabane ca 4 ku murongo wa 18 ijambo ry'Imana rivuga ngo nta bwoba buba mu rukundo ariko urukundo ruhinguwe canke l'amour parfait bannit la crainte ngo urukundo ruhinguwe rusenda ubwoba kuko ubwoba bugendana n'igihano kandi ufise ubwoba ntarahingurwa mu rukundo iri jambo kumbure ndarisomye mu gifaransa ijambo ry'Imana yavuga ngo la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour et donc aha turabona yuko Imana yaturemye kugira ngo tube mu rukundo rwayo Yesu aravuga kenshi na cyane cyane mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo kuguma muri jewe demeurer en lui kuguma kudwebera muri we umenga niko bivuga mu kirundi kudwebera muri we kuba muri we ukademera ukagumayo aho rero kudwebera muri we kuko we niki we n'urukundo nahagomba ko tuba nibuke ugiye gusoma ubutumwa bwiza cyangwa ugiye kuraba no muri ancienne alliance mu isezerano rya kera turabona yuko Imana yamye itanga itegeko apana rimwe hari bamwe bavuga yuko Imana yoba yarabivuze ngo inshuro 360 na kangahe ivuga ngo no crains rien no vous inquiétez de rien ntutinye hari n'abandi basobanura Bibiliya bavuga yuko birarenga inshuro 365 donc rero Imana iriko iravuga ngo ntutinye yaba ari itegeko itanze none iyo utumviye itegeko umva utaba ukoze icyaha kuko urumva Imana yavuga ati ntutinye none ikubwiye iti ntutinye ku kintu na kimwe gusa rero ubwo mentalite y'isi cyangwa ibyiyumviro by'isi bice bigaruka bikavuga ngo erega turi abantu none wabaremye ko ari we yabibabwiye urumva none tumurushe kumetiriza abantu gushika tuvuga tuti mana erega turi abantu donc ivyo watubwiye kumbure wabibwiye impome wabibwiye ibiti no yabibwiye abo bantu nyene kubera iki igituma yakubwiye ngo ntutinye bibaza hari ibintu bibiri bitatu icambere nuko yakubwiye ngo ntutinye kuko izi ubwoba badega bukora mu mubiri w'umuntu no mu buzima bw'umuntu iyo Imana ikubwiye ngo ntutinye ibizi ikintu gishobora kugusambura muri wewe hari abantu bahora baja kwa muganga bakavuga bati wewe turavye ibipimo vyawe uhagarike ikintu kirimo amavuta uhagarike ikintu kirimo isukari uhagarike ibintu bimeze ukuntu imyunyu niki donc umuganga rero iyo bikubwiye umve abareka arakubwira ati iyo myunyu niwayirya haraba ingaruka mu buzima bwawe rero kubera umuganga arakubwira ati ndagusavye nyabuneka bishobotse uhagarike apana bishobotse no it's a must c'est urgent bitegerezwa hagarika uhebe uwo munyu sivyo hama hagarika uhebe iyo sukari kubera iki uwo munyu iyo sukari iriko irakwica rero igituma Imana ivuga ati ntutinye gutinya ni ikintu kiri mu mushaha paraporo yo kwanaliza situation hama kirica muri wewe donc usanga hari abantu bagwaye mu nda ulcère d'estomac ugasanga abantu ntibagisinzira sinobabwira ngaha amahera badepansa mu ma antidépresseur urumva kubera anxiété kubera ubwoba kubera donc abantu ntibatora itiro kubera ubwoba icya kabiri igituma Imana itubwira ati ntutinye
ni ukubera iki nuko izi yaranabisiguye mu butumwa bwiza bwa Matayo ikigabane cya 5 ngo ninde ashobora kongeza ko kude isanimetero ku buzima bwiwe kuko yatinye ubwoba ntacyo buhindura mu buzima bwawe. ndibuka byarabishika nkiri muhira kwa mama petitire yagiye gukorera ruguru umve kuva petitire ahaguruka gushikashika yaje mama umutima wama uri hejuru urumva kandi ubu nanje mbaze kuvyara ndamutahura rwose kurusha ico gihe urumva donc ubu ndamutahura kandi mama ndazi ko yumviriza umbabarire sinawe bwatahura ivyo burimo ariko umve ubwoba bwiwe sibwo bwatuma mushiki wacu arengana Bugarama sibwo bwatuma imodoka itanyerera ngo igwe mu musozi ntaco buhindura bwica wewe sivyo donc igituma Imana ikubwira ati ntutsinye nuko izi yuko ntibihindura na gatoyi ivyo donc uriko uracamo. Hama ica gatatu naco igituma Imana ikubwira ati ntutsinye nuko izi yaguhaye iyo capacité. Amen. Donc nirakugiye yabwira Petero ngwingo Petero icagiye yamubona agendera ku mazi akamubwira ati nimba ari wowe numbwirenze. Hama aramubwira ngwingo rero kumubwira ngo mu buryo logique mu buryo bw'ubwenge yari ibintu bidashoboka ariko kubera ingo ryarimo ubwo bubasha rero nagomba kukubwira uri kuranyumviriza uhagarara ahantu uvuga uti naje nka Petero uko Yesu wamubwiye ngo ingo muri iryo jambo ingo ariryo yagendeye ko abona igitangaza nanje ndafashira ijambo rivuga ngo ntutsinye ngira ndarigendereko niryo rikiraye ubwo bushobozi bwo kudatinya. Twarigeze no kuvuga d'ailleurs ku byerekeye igihe Adamu na Eva banacumura en fait ubwoba burashobora no kuba bwinyegeje umuntu atanatahura ko bwari n'ubwoba ugasanga ni n'impwemu y'isi kubera iki kubera uraba muri anxiété mu bwoba mu kwiruka mu gutabaza wa muri kurarondishura cyo gukiza ariko muri ivyo byose ukurakora Imana ntirimo. Umenga Imana uraza kuyereka umenga ufise business yo kuyereka ko wabitoye ariko umenga Imana ntituyemvida naho uba warakijijwe umva duheruka twarakiriye Yesu ariko les bienfaits ibi ingaruka nziza imigisha ntituyibona d'ailleurs malheureusement tukamatwiruka inyuma y'abakozi b'Imana ngo badusengere kugira umenga nibo bayigumurura no iyo utahuye ikibanza cawe nivyo hari ikibanza c'umukozi w'Imana nuko urashobora gukoreshwa n'Imana birabaho biraboneka narabibonye ariko iyo umaze gutahura yuko ukuba ugushaka kuba uri independent n'Imana ico kituzana ubwoba après ubibona gute exemple notanga nziza dayo yatumye tubaho ubuzima bw'icaha nuko Adamu na Eva babonye ngo icamwa cyo kumenya iciza n'ikibi ngo bona ngo ni ciza ngo c'est un bon fruit ngo précieux pour ouvrir l'intelligence ukibaza icamwa ni nakije ngo nzoshamba umuntu aciye ubwenge nk'Imana ariko indépendamment de Dieu hama bakiriye ukikijya ntibumvise ubwoba muri ako kanya afata igihe bakidigera niho baciye babona bumva le sentiment rero kenshi le sentiment mu mushaho kumva ubwoba buza kuko wamaze gutangura inzira ikujana kure y'Imana ego kandi ntibisigura ko au départ wabigize uri umwana mubi ikibazo si ico suko wanka Imana nkuko nawe babwiye ejo vraiment nasigenda avuga ntirega natari hari uruke kwihana yakote yawe mu melancholique il faut que uyikanaliza mu Mana vyose ntibitezwa kumera nkuko wavyifuza ariko sinarinzi yuko ariko nari imeze muri ako kanya muri ivyo bintu byo gutegura kuko je wate nzi ko hari ibintu mfise nkuko nababwiye ntegura inzu natangiye gukora mu nzu la veille kuva vendredi negeranye mvuga ngo nzoje nabigenza guke nzoje ugasanga waraboshwe muri ivyo muri iyo mécanisme de pensée nta Mana wigeze ushiramo ntiwigeze wicira uvuga ati Mana riga mbe uvyumva gute mbe Mana ntibisigura ko utegerezwa gusiguza Imana pour chaque chose avuga ati Mana niki kintu ndiko ndakora ndiko ndagikora mu bwiza bwawe ndiko ndagikorana nawe turi kumwe Mana ndagushima yuko peu importe ibizoba ibizonanira n'ibitazonanira ndagushima ko ari uzoburi apana general bipanze kabisa navuga ntenge manze mpanga hame Imana izozapre ce qui n'est pas bien kuko umenga uba wamaze gukumira Imana rero après niho ucuza kumva ya sentiment y'ubwo bikwereka tiregana atari wewe watanguye nabe yamfite kuva au départ wewe watanguye kutariko cyane erega iyo turiko turavuga ngo ubwoba ni icaha
mwame mwumva iyo tuvuze iri jambo icaha ni ukuvuga ni uguhusha intumbero, ni ukuvuga naguze firigo ntigeze kujya ahantu kuramukanya hamashitseyo nkabona abana bavuye ku ishuri isakoshi baterera muri firigo, bugura firigo bashyira muri firigo. Ubundi mwana aje nkabona afashe amakaye yuguriye firigo ateye ndavuga n'iyi firigo iri sipesiyare. Ngiye kubaza baca bambwira bati ofete ni igifirigo capfuye ubunya cabaye nk'akabati baza barabikamo, sivyo? Ni ukuvuga iyo firigo yarataye intumbero yayo, ntaco ikimariye nyene novuga kuyigura canke nyene kuyikora muri definisiyo y'ijambo y'Imana. Rero iba yaracumuye dukoresheje muri ayo majambo. Ni ukuvuga Imana uburyo yakuremye n'ico yakuremeye, ubwoba butuma uhusha iyo ntumbero. Reka nakubwire, Imana yakuremye kugira ngo ubeho, sivyo? Imana yakuremye. Ibi biganiro tuvyita baho. Bene data, abantu bari mu bwoba ntibabaho. Ntushobora kubaho uri mu bwoba. Umve, n'umuntu ariko ariyumviriza ngaha n'ipepu ziragenda kubera ubwoba, sivyo? Twavuze abadasinzira, twavuze hari abantu batagifungura, hari abantu esitoma yinuwa, hari abantu rimwe na rimwe uyu munsi bicuza desiziyo bafashe kuko zabaye desiziyo zibiri ziri puse n'ubwoba, kandi ico baranagikoresha no mu rudandaza. Je naramaze imyaka myinshi nkorera mu vyerekeranye no kudandaza. Kudandaza niyo pression psychologique bagushirako nguhe gusawa nutakigura gusa abandi bakiriya baca bagitwara canke iyi prix ntizosubira kuboneka. Umve, iyi prix niyo ya nyuma. Umuntu akaca yiruka. Hari abantu baguze ibintu, hari abagurishije ibintu kubera ico kintu c'ubwoba. Donc ubwoba butuma utabaho. Yesu yaje kugira ngo ushobore kubaho. Reka ndabakarure gasanzwe. Igihe baza gufata Yesu mw'itongo ry'Igetsemane, Bibiliya iratubwira yuko Petero yafashe inkota agaca ugutwi umuntu yaje kumufata kubera ubwoba yagize. Donc ugiye kuraba kubera ubwoba yagize, ubwoba butuma udatahura umugambi w'Imana na revelation y'Imana, kuko Yesu ico yagomba gukora yari igikorwa c'Imana kuja kudupfira ku musaraba, ariko ubwoba butuma agomba guhagarika ico gikorwa yagiye gukora ku musaraba. Rero icaha bene data nuguta intumbero canke nuguhusha intumbero. Rero iyo turiko turavuga icaha umenye yuko c'est manquer la cible. Hama ubwoba ikindi naco gikora niki? Ubwoba bukura muri dekoro y'ubuzima bwawe Imana, kuko ubwoba bugusunika gukora nk'aho umenga Imana ntiyibaho. Nico gituma Yesu yavuze ati ntimukiganyire ivyo kurya. Mu Kirundi bavuga kwiganyira umenga c'est solamente, ariko mu Gifaransa bavuga ne vous inquiétez pas par rapport y'ivyo kurya, par rapport y'ivyo kwambara, ngo nk'uko abapagani bakora. Donc impwemu y'isi igutwara mu bwoba, kuko impwemu y'isi ikwereka ngo nutabikora wenyine, nutimenye iyo Mana sihiri. Urumva, ikura Imana muri dekoro y'ubuzima bwawe maze ikagomba kukugira Imana y'ubuzima bwawe. Reka mena atari nibaza ko ariho nayo tuzose tunavuga ku byerekeye iby'ibikomere, kuko iyo wakomeretse ugira ubwoba, iyo wakomeretse ucugira ama réaction de protection. Iyo uvuga ati ninahura n'ugiye narasamye nama ndiko ndatwengera abantu none barambabaje, rero hinge nkreye ugaca usanga urukura uracapa ikintu mu buzima bwawe gituma hariho igicapo c'Imana kidashobora no kugushikira. Rero naho bidusaba kurekura lâcher prise, ugati Imana nukuri ndizigiye yuko ari huri naho ntakubona. Rero Imana ibahezegere cyane, nukuri n'umugisha kwa matiko turonka ama feedback yanyu. Imana ibahezagire, umugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muri. Murakoze gose.